Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana emission yanyu ya sport musanzwe mumenyereye ya Look Sport mushikirizwa na Look Media. Ni jewe ngurirwa Aine Darlin ndi kumwe na mugenzi wanje Ale Loris, eka tumwakire. Reka ndakwamutse Darlin, reka ndamutse abo bakunzi ba Look Sport, bakunzi ba Look Media. Ndazi ko muri benshi cyane muteze amatwi muri kuba ikiganiro cya Look Sport ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, reka nongere na ikaze. Uno munsi turabira hamwe inkino zagiye zigiye zitandukanye, turarabira hamwe ihiganwa rya Primus League aho rigeze ku ndwi yayo ya 27. Tubona yuko hari match zigiye zikomakomeye nka match zohuza Aigle Noir na Flambeau du Centre, na match zohuza Bumamuru na Burundi Sport Dynamique. Ubona yuko ari ama equipe abiri ariko arahiganirwa ikibanza ca mbere. Turaza kurabira hamwe muri Champions League ivyaraye bibaye, ama equipe yo barashoboye gushika muri kimwe ca kabiri. Turarabira hamwe muri La Liga, eske ingwanira hagati ya FC Barcelona na Real Madrid iza gutahukanira nde? Turagenda turaba n'andi makuru agenda aba hirya no hino, kaze dukurikirana ikiganiro. Turahera muri Primus League aho tubona yuko hari match zibiri zigiye ziba zikomeye. Match ihuza Aigle Noir na Flambeau du Centre, imatch izobiri decisive cyane aho ubona hagati ya Aigle Noir na Bumamuru ari amanota indwi yonyine atandukanya izo equipe zibiri, na burya hasigaye imisi 3 gusa kugira tubone ihiganwa rya Primus League risozera. Be Loris, ubona gute iri bombora ari hagati ya Aigle Noir na Bumamuru? Ubona yuko Aigle Noir yoba yamaze gutwara igikombe ari tayari? Nibaza ko kubwanje nibaza ko Aigle Noir ku bice 85% igikombe bimaze kuba igitahukana mu ntara y'Amakamba. Ni Aigle Noir yaruka kino gikombe cya Primus League araciye imyaka itari mike cyane itari kwatwara ino Primus League, ariko nibaza ko uno mwaka bashaka ko baramaze gutegura ububiko bwa kino gikombe cya Primus League 2024-2025. Nibaza ko FFB yamaze gutegura ikarabu yo kuba yandika Aigle Noir FC ku gikombe cya Primus League cy'uno mwaka. Uno mwaka nibaza ko uno munsi aho ibintu bigeze, icyizere ni gike cyane ku mugwa Bumamuru. Gike cyane ku mugwa Bumamuru byo mathematics mabira cyashoboka, ariko turavye ino ukundi iri kurigenza, turavye performance za Bumamuru muri no mpera ya saison, urabona ko ni Bumamuru ya dropinze cyane level yawo par rapport ingene yatangiye saison cyangwa par rapport yo hagati na hagati mu saison. Bavuga ati ni Bumamuru ikombe cy'uno mwaka bashobora kuza gutandukana. Ubona ko ari ibintu bigoye cyane, na burya ubona gusa tugiye kuraba imatch iza guhuza Aigle Noir na Flambeau du Centre, urabona yuko Aigle Noir ifite amahirwe menshi gutahukana igikombe. Twibuke ko Aigle Noir iri gukinira kuri nkuru za Peace Park Complex Stadium ni mu ntara y'Amakamba. Aigle Noir mu ntara y'Amakamba muri uno mwaka twaje kuba tubona bigoye cyane kuza kubatsindira. Ni Imakamba batsindiye mu Rwa Vital, ndavuga muri phase retour. Ni Imakamba batsindiye umugwi wa Musungati. Ni Imakamba baje kuba banganye n'umugwi wa Bumamuru. Ora ko ni Aigle Noir kugira ngo itsindire kuri nkuru za Peace Park Complex ni bigoye cyane gose uno munsi. Ni Aigle Noir ifise n'indi facteur ikomeye kuko ivuga ati dutegerezwa gutsinda runo rukino kugira ngo dushobore gutwara igikombe ihiganwa ritarahera. Bivuga ngo hamwe botsinda urukino rwo kunjwa 27 bakaza gutsinda urukino rwo kunjwa 28 tayari bamaze gutahukana Primus League. Novuga yuko iyi match ya 27e journée iyo match ya nyuma iza gutwereka gutwara igikombe. Nije Bumamuru afite cyizere, ariko uno munsi ibintu bikorera muri Bumamuru. Ku munsi wa indwi ya 26 baje ko batsindwa n'umugwi wa Etasazi ku bisindo 3-2. Esko umuguru kuratwanira igikombe uno munsi n'umugwi ufise droit yo gutsindwa na Etasazi? Sinavyibaza na bukewe. Ni muri Bumamuru ibiko birabo uno munsi ibintu bitoroshe. Umumenyereza wabo byaravuzwe ko ashobora kuba yarahunze akava mu ntara y'Ibitoke. Kubera abakunzi umugwi wa Bumamuru bataje ko banezerezwa n'amaresultat, ariko haraba uno munsi mu mugwi wa Bumamuru. Ubona yuko ari Bumamuru rero yatanguye championnat neza cyane, ikibanza ciza. Ariko ibi n'ibintu tumenye mu mugwi wa Bumamuru kuko ndibuka ko n'uwitwa Olivier Niyonge kumutombora nawe nyine byigeze kumubako. Avuga abakunzi umugwi wa Bumamuru n'abakunzi badashobora kwihanganira buke umumenyereza atariko aramorohereza, atariko arabaha novuga ngo amaresultat amwe bifuza. Gasi nibaza yuko ingorane ziba zivuye ku mumenyereza gusa. C'est vrai ararinya le 11 ariko si waje mu kibuga ngo ashobore gukina. Muri football cyangwa mu mukino wose ahantu bigoreye na nivuga ngo victoire n'abajoueur. Avuga ati jya mu joueur yashini muri Bumamuru rero ko nsaba Mukama ni Patrick Kanyanga, ni Elifaze
Elifazi canke n'abandi ariko defete n'umu entraîneur nico kintu cyaba kama mu migwi yose muri mu gusa n'ahantu hose ama victoire kenshi bayakonta ku bajuri ugiye kuraba urasanga n'abakinyi ba muri burya batari mu ba classement ya mbere y'abantu bafite ibitsindo byinshi muri Primus League ibitsindo byinshi nibasinde ibitsindo byinshi ariko naza ko turavye post par post naza ko umugomba muri uri mu migwi ya mbere muri Primus League usaba abakinyi bakomeye yego cyane kuko ufite n'abakinyi usanzwe uhemba neza usanzwe naza ko ni mu migwi ya mbere mu Burundi ufata abakinyi neza uhemba abakinyi neza rero uno munsi tubonye umumenyereza ariko arafatwa kurya ari ibintu bitahuritse kuruze ntivyari kuja kuri urwo rugero aho bategezwa bashika no kumwexpressa akagira hava mu ntara yanuze agahunga ntivyari kugera kuri urwo rugero ariko kwisi yose ariko bimeze umumenyereza yamari première menace umumenyereza yamari première victime mu madefete ya club umumenyereza niwe wa mbere yama ari coupable wa defete nibaze yuko nivyo vyo kumumenyereza ahunga akava mu ntara akaja mu yindi navyo nyene bigabanya performance ya equipe nicyo tubona vuga ko uno munsi aho sezo igeze sinibaza ko Mamuru iri kwirarondera gutwara igikombe cya Primus League nabo nyene Mantalman yaza ko bamaze kumererwa nabi kuko uno munsi bagiye gutsindwa n'umugwi wa Interstars turavye ama performance yose ubu nta n'ubu ukomeye ariko aratsinda uno munsi umugwi wa Musongati warabona Vitaro byaranze Flambeau du Centre byaranze Rukinzo byaranze iyo nyene n'imigwi bagiye gukina mbere bari n'imbere ya Aigle Noir kuko Aigle Noir igihe yatsindwa imuyinga yaje gutsindwa n'umugwi wa Olympique Stars kuri iyo nyene umugwi wa Burundi wacu imbere ya Aigle Noir hareze igihe Aigle Noir imbere ariko ntivyatevye ko Aigle Noir igaruka uno munsi yaragarutse uno munsi basumbye amanota inzu yose birerekana ko Aigle Noir ukuntu iri irashira ama victoire muri no fair saison ni equipe irondera gutwara ibikombe bavuga ko ari Aigle Noir muri aka kanya iri en confiance kubona kandi ni bwa bumenyere bwa championnat novuga yuko na haragiyemo na facteur X yuko bakinira ku itere yayo muri match menshi ya retour bagiye bakinira kuri inkuru nziza nibaza yuko atari ikintu coroshe ku ma equipe gutwara amanota 3 uje gukinira kuri inkuru nziza PSN Park nibaza ko benshi bagenda babibona nibaza yuko kizoba ari n'akaryo keza ka Aigle Noir gutwarira igikombe kuri itere yabo ya inkuru nziza PSN Park hamwe botwara botsinda imatch ya 27e journée nibaza yuko igikombe kizoba kimaze kubici wabo ofisi n'indi avantage kuko Aigle Noir irashirikira gose muri no saison biri kuri witwa Ndayishimiye Yusufu Nyane kurukira baje gukina Interstars Bumamuru na Interstars yari atanze prime do match ku bakinyi ba Interstars ambet mukaza gutsinda mu gwa Bumamuru chaque joueur wa Interstars araronka 150,000 francs nibo ico ni kintu gitabonga motivation itego ku bakinyi ba Interstars cyatumye kibaha motivation baza gutsinda Bumamuru nibo ngo batsinze Bumamuru ariko ni Aigle Noir bagishaka ko Aigle Noir yatsinze baniyaza ko Aigle Noir umunsi ifise appui irafise accompagnement novuga ikomeye cyane muri Primus League amahirwe gushika kuri notwe ibice 90% Aigle Noir icana ni muri Champions League twagiye tubona match zigiye ziba zikomakomeye aho tubona yuko habaye ama deception ku ma equipe amwe n'ayandi tubona yuko habaye na confiance ku ma equipe yagiye atorana agenda atsinda imigwi ikomakomeye nka Arsenal yagiye ikuramwo umugwi wa Real Madrid equipe champion equipe ifise 15 Ligue des Champions ibintu bitari vyoroshe cyane kuri Santiago Bernabeu ni Barcelona twagiye tubona naho yagiye itsinda ari ibintu byayigoye cyane kuri Iduna Park aho yagenda ihura na Borussia Dortmund ni Bayern Munich nayo nyene equipe ikomeye yo mu Budagi yagiye kurwamwo na Inter de Milan igenda yashena deuxième demi-finale d'affilée tubona yuko ari Inter de Milan igenda yiyerekana ni kiwovuga kuri iyi Champions League kubera turabona ibintu bitari menyerewe cyane equipe zagiye zitsinda amanota zitsindana ibitsindo byinshi equipe zari zatsinze muri ari ubona yuko zari a manque de confiance muri ko tu ubona yuko ari ibintu twagiye tubona ari Champions League ari ryoshe cyane ubivuga ko iki wewe Weraza ko Champions League no mwaka ni inyuma Champions League akomeye nibaza ko niyo Champions League ni Champions League yaje itangwa n'impinduka nyinshi ama equipe akina Champions League yari yongereye forma ya Ligue des Champions yarahindutse kuva amapure bagira ama groupe usanga bagira classement equipe ya nta byo groupe byari ni equipe ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane nibaza ko habaye ibintu byinshi iyo Champions League no munsi gushika aho igeze nibaza ko niyo muri Ligue des Champions ameze neza twaruka kubona kintu forma bagiye bayitunganya neza forma yitunganya neza kandi nuno munsi aho bigeze gatufate no munsi tugeze muri semi final umugwa wa Inter Milan umugwa Arsenal
FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain. Bongo ni imigwi ine ikina amashampiyona ane atandukanye. Ico nico kintu ca mbere cyerekana ko ni Champions League no munsi iri équilibré ari uburyohe ku mashampiyona. Tuko tufata n'imigwi niyo bavuga na mahiganwa atanu akomeye, les 5 meilleurs championnats au monde. La Liga, Serie A, Premier League, Bundesliga na Serie A. Uno munsi Bundesliga izoserukirwa muri turavuga ati muri tele izobe ko finale ni Munich zari mu Budage. Ubona ko ni imigwi ibiri imaze gutwara Champions League, hari n'indi ibiri itaratwara Champions League. Umugwa Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal ntibarashobora gutwara Champions League. Uno munsi bari muri semi-final. Ngaza ko Champions League no munsi ni Champions League iri nubwo atamugwi wawe usigaye usanzwe ukunda usigaye, ubona ko ni Champions League iri auto. Uno munsi tufise umugwi wa Inter Milan, nta wundi yovuga ngo Inter Milan ni outsider muri Champions League. Twibukanye ko iheruka gukina finale ya Champions League itsindwa na Manchester City goal n'igisindo kimwe ku busa. Twibukanye ko ni equipe abakinyi bakinye finale ya Champions League nta mukino umwe yavuye. Baragize abafo, hamwe bagize abafo ariko ba Marcus Thuram barazanye abakinyi. Bagize amagistre. Abakinyi bakinye finale bose baracari muri munsi. Ntitwovuga ngo Inter Milan niyo iri outsider. FC Barcelona twita ngo outsider. Ifite abakinyi bon, yaze no munsi ni irinde meze equipe ku mugara burayi. Turetse ni Champions League. Arsenal nuko ni iyindi ni Paris Saint-Germain nuko ni. Turabinye ruze ni ariko arya Paris Saint-Germain no mwaka. Iri ni imwe mu bafuka bashobora nibaza ko tugiye kureba demi finale ziryoshe cyane. Kuri wewe amahigwe kuri aya makipe ane uyahande ninde zoza bishika muri finale indi shobora no gutwara igikombe? Ya icyo kubwanje ubwo naza ko ndabitanga ndabivuga ukiye ndabishije muri nibaza ko ni favori kuri jewe. Yego. Ni mu Inter Milan. Inter Milan. Ati kweli. Uno tuko tora amakipe asigaye muri Champions League. Dufatire kuri zitatu. PSG, Barca ndetse na Arsenal. Yego. Ni amakipe offensivement ni remereza equipe au monde. Yego. Iyo haza kuja mu rwa Bayern kujanye ni equipe zatakana. Nta equipe ikina je defensive muri izo ligue. Nta nini. Paris Saint-Germain ni attaque. Arsenal ni attaque. Barca ni attaque. Uno musero Inter de Milan. Kuri attaque se equipe iri mu wengi. Yego. Gushaka gutsinda ibitsindo bine umugwa Bayern de Munich. Muri quart de finale si ntitwoza kukwita muri equipe defensive. Ama equipe yo muri Italy azwi afise nuzenya afise identité defensive. Bivuga ngo bazi ko ni equipe zizi kuziyabuza. Ariko Inter de Milan ni exception muri equipe zo muri Italy. Ni equipe yataka kuko ifise ama atout offensive meza. Ubwo ufise Lautaro Martinez imbere, ukagira Marcus Thuram imbere, ukagira ba Mkhitaryan. Ni equipe urako ifise les armes offensives zikomeye. Igacigira naho kabiryo. Uno musi ni meilleure défense muri Champions League. Inter de Milan. Ni Lucas Vazquez yavuze yuko ari Arsenal yo baragiye kuzibira kuri terre ya Santiago Bernabeu. Est-ce que urabona yuko Arsenal ishobora guhagarara imbere y'umugwi wa Paris Saint-Germain? Arsenal niyaza ko mu kubivuga ni ibintu yavugije agashaka kuko uravye ama statistique offensive Arsenal imbere ya Real Madrid. Muri match y'utuneko. Nibaza rero kuri bon kubivuga ni avuga icyo ashaka imbere y'amesha makuru. Arsenal kuri côté offensive yarasubije Real Madrid cyane. Gusa Arsenal imbere ya PSG kubwanje ifavori. Arsenal imbere ya PSG kubwanje ifavori imbere cyane. Urabona rero finale iri hagati ya Arsenal na Inter de Milan. Kubwanje finale ni Arsenal na Inter de Milan. Arsenal sinzi na Inter na PSG inzoja bon iri favori mugabo kewe. Mugabo Inter de Milan yo ndayibona deja muri finale. Yatsinze Barcelona cyane gose. Reka tubirindira nagashika. Reka duce dukubitira muri La Liga. Ni kuri indwi kurikira tugenda tubona La Liga igenda ibandanya aho equipe ya Barcelona izogenda ihura na equipe ya Celta Vigo, equipe igira indwi muri classement. Real Madrid ikagenda ihura na Atletico Club, equipe ya kane muri classement. Na burya dusanzwe tuzi yuko hari difference hagati ya FC Barcelona na Real Madrid y'amanota 4, 70 points kuri Barcelona na 66 points kuri Real Madrid. Bese urabona ino saison ya La Liga urabona ijya guhera gute? Urabona Barcelona ijya kugumana ikare y'amanota 4 cyangwa ijya gusumbiriza? Urabona Real Madrid itwara igikombe? Urabona bigenda gute? Bonaza ko no munsi La Liga Santander iracari
iracyarimo uko haracyasigaye inkino byose birashoboka muri football byose birashoboka muri football twaje kwa tubona ku munsi w'ejo ngo bimaze ataza kwicara ni ku mugwa Manchester United n'urukino rwa Lyon ibitsindo bingahe byanje muri Manchester United yisinze ibitsindo 2 mu minota nk'ibiri Ego. nibo mu football byose birakunda je niko ndavuga rero musi Real Madrid ntiyoza kwihebura ngo yamaze gutakaza ibikombe nawe igihe cyasigaye n'amashance menshi urabona yuko yavuye muri Champions ufite umwanya munini wo gutegura kwitegura La Liga na Coupe du Roi bitandukanye ko FC Barcelona yoyo iracyafite ingufu mu mahiganwa menshi itegerezwa gushyira ingufu muri Champions League itegerezwa gushyira ingufu muri La Liga Santander uno munsi batangiye gusaba ko inkino zabo bazigize imbere urukino rwokinye kwigenekerezo rya kane basabye ko borusha kwigenekerezo rya gatatu ni na FC Barcelona ubona yuko dans l'espace de 15 matchs bafise inkino za aller retour n'ama equipe abirakomakomeye ariyo Real Madrid na Inter de Milan ubona ko ari ibintu bizogenda biyaffecta cyane kuri kuma tournoi igiri krakina agiye atandukanye ico ni ikintu gishobora kuba ikintu gikomeye hagati ku bijyanye n'igikombe muri La Liga Santander nico tubona vyati uno munsi birashoboka amanota nesi menshi amanota nesi menshi cyane muri La Liga Santander uno munsi Real Madrid itegura La Liga Santander gusa mugabo ikindi naco ariko aravuga ko muri Real Madrid uwitwa Carlo Ancelotti ashobora kuva muri uwo mugwi mu ndwi adashobora guheza ino La Liga Santander no sezo siyo sindwa na FC Barcelona muri kubyo ashobora gusezera umugwi wa Real Madrid ivyo rero nyene hamwe vyoba akagenda kuko biragoye ko nuko boca bashira umu assistant we biragoye ko aza kumentena ko aza kuba Carlo Ancelotti hari ibintu bitegerezwa guhinduka muri club hariko hamwe Carlo Ancelotti yoza guheza ino sezo ndibaza ko biracakunda ko Real Madrid igwanya kino kombe n'umugwa FC Barcelona ariko ni Carlo Ancelotti bavuga yuko nawe nyene imvo zitoba zimuvako kuko urabona yuko Real Madrid ari equipe ifise aba 4 offensive bakomeye kandi ivyo mugora ko yokuramwo umwe akamwicarika vyotera ikibazo muri equipe urabona yuko ni imvo zimuvako tactiquement canke ni nkuko bavuga ni malchance nyene inzigwa nibaza ko hamwe byo bari byo nyine bavuga ko bimugora kuri abo yicarika ibyo bari byo bimuva kuko nta mukoresha wo mu stade nkujyanye ibyo nanira kwicarika umujeri wari wese nta mukinyi numwe kiretse Messi cyangwa Ronaldo nta wundi mukinyi badashobora kwicara muri umujeri en plus uri mu atendane nka Carlo Ancelotti amateka amaze kwandika muri Real Madrid amateka amaze kwandika muri football muri rusange nibaza ko Carlo Ancelotti iryo kosa naryo ko ngo byamunaniye kwicarika ngo dufashe kuri niveau tactique birashika twibukanye ko amazi imyaka myinshi muri Real Madrid cyane amazi imyaka myinshi muri Real Madrid kana amaze kwihesha n'ibikombe byinshi na cyane Champions League equipe zirakomeye ingene ukina ni byabayeho no mwaka muri Manchester City imyaka yose Pep Guardiola akinye ni ya system ya nyine uno haragera igihe abandi ba coach iyindi ikakwiga ingene uri kurakina ninaza ko nico kiriko kiraba kuri Carlo Ancelotti equipe ya Real Madrid simbi abakinya afise sibana kuri ku mapote yose ni equipe nziza mugabo ni Real Madrid ubona yuko abakinyi bagiye bagabanya niveau turavuga nka Vinicius Junior ubona yuko niveau arafise umwaka uheze na niveau afise umwaka nibijya nyene iyo baragabanutse cyane twego tuva kuri club n'umukinyi ntiyamariyoto n'abakinyi Messi na Ronaldo banye twabonye bamye kuri top imyaka yabo yose batigeze badropinga level yabo abandi bakinyi urakina imyaka 5 imyaka 4 imyaka 5 uwa gatandatu ukabanza ugasura hasi urakina imyaka 2 imyaka 3 uwa kane ukabanza ugasura hasi twibukanye ko ni Vinicius Junior n'umusaka kwacha mu bintu bigize bitoroshe nyuma yo gutakaza Ballon d'Or yaje nibazi ko byaje kwa Ronaldo muri equipe nationale ya Brazil no musi baramukritika gose cyane bamukritika nta kintu ko afasha Seleção uno musi muri Madrid abafana ba Real Madrid babonye ni baramusifa ariko akira miti bibaza ko bige bishikira abakinyi bose gudropinga umwaka umwe bijya n'ibintu bisanzwe uno musi Real Madrid si equipe nico kintu cya affecta equipe yose muri Manchester City byabaye uno musi nta mukinyi umwe wa City badatuka yego bose Bernardo Silva n'abakinyi bari bakomeye mu myaka yeze ariko kubera nimvo ubona yuko n'abakinyi bamwe muri Man City bari muri pression watanguye kugira inzangwara zo ngo rero bijya n'ibintu bishikira equipe Real Madrid nivyo nibaza ko bahinduye Carlo Ancelotti nivyo bari bibi ariko kumuhindura saison adahejeje saison cyoza kwa affecta fin de saison mu Real Madrid turavye performance Real Madrid iri kurekana muri iyi minsi ni Real Madrid uzobona iza gutwara amanota 3 kuri Atletico Club ubona yuko iri confiant muri iyi minsi no burya ejo hahise iheruka gushika muri kimwe ca kabiri ca Europa League yani n'ubwo Atletico Club ni mu bikomeye muri La Liga Santander kandi umaze imyaka myinshi yerekana performance n'abakinnyi bakomeye rero naza ko Real Madrid avec pression bagize kuri match Arsenal ni ino ndwi baje gukina bafise n'urukino bazotegura ku munsi wa gatandatu ku mugwa FC Barcelona nibaza ko bishobora
kugorana ko bashobora gutsinda byose n'ubwo Atletico Club ibintu biza kugorana ariko bishoboka ni Real Madrid kandi indibaza kuri iki kintu wabo Santiago Bernabeu umva ko Real Madrid irafise ya mwaye gutsinda Atletico Club kuko idatsinze no musi nimwe twavuga inyuma kuri Egenwa na Bournemouth akamano tanje igikombe naza ko bazoramutse aje ni FC Barcelone ishobora gukreza l'écart iri kurekina na Celta Vigo nayo nyine ntivyoroshe kuko Celta Vigo se equipe yo gutamunga samina Liga Santander no musi kandi FC Barcelone yenzo biko ategura finale ya Copa del Rey ku musi wa gatandatu urumva ko biye amafakteri nyine no musi ntawovuga ngo FC Barcelone igiye kwakira amatatu byoroshe twibukanye ko mu ndweze FC Barcelone yaje gutsinda bigoranye mu Leganés igitsindo kimwe ku busi mu Leganés ko ni unubaza gusitwa muri Champions League na Dortmund bitatu kuri kimwe ko muri imisi ingahe iheze FC Barcelone twatumenye mu imisi iheze ishaka kuza guhinduka ku mugwa wa Celta Vigo ni La Liga ibandanya ni La Liga tugenda tubona yuko FC Barcelone na Real Madrid arizo equipe ziri favori zigenda zitana mu mitwe kugira turabe itsinda itwara La Liga ni mwebwe mwariko muradukurikirana turabashimiye cyane turabashimiye ko mwakurikiranye iganiro ca Lux Sport mwariko murashikirizwa na jewe Ene Darlene na Loris ndabashimiye cyane nanje reka ndagushimiye reka nshimire namwe bakunzi ba Rock Media bakunzi b'iganiro ca Lux Sport